CNDD-FDD yashizweho nande simana yizanye uyu mugambwe zo mugambwe abantu benshi bazohazanira ko ntibarawuhazanira ko mwibuke mu 2015 barawuhazaniye ko kandi watumye ivyumviro vya benshi mwibuke turi mu gikorane c'Ingozi abantu bose ari mu kajembegete dukomera amashimana cyane kubona umunyamanga mukuru w'umugambwe turi kumwe ngaha kandi akomeye atahagoyagoya hari ibintu biba kugira Imana ipima abantu murazi sakuza havugiwe murazi yibuka hajya kwara kugira imbere y'ibihumbi 2020 turiko turigishanya ivy'uburimyi n'ubworozi tutumva yuko umuntu ashobora kuvomera umurima uri ku metero 50 z'umugazi imari gacuvuga ati reka meda bima kavura ndabe izitasu ritevye ndabe ko mwemera gusonza muga tuvuye hasi tukavomera nico gihe umwimbo watagwe kugwira bakunda cyane abanyabutanyerera iyo ndiko ndagenda shitsanya muri komine Matongo kera bari mu myaba none no kwibara barusanga no kumunani hayagayaga ibigori vyiza bijya n'ubuhizi rero ijya nzaraye wa mwatora turonka ijya yariyo kubona kwerekana ko turabahizi cyane utarabahizi none ni murabo no munsi hari ivyago biza navyo kubera wenyene uvyikwegeye kandi bizogukwegera nuko nyene Imana ari munyakigongwe uravyikwegera mugabo bigukuramo nawe banje kubona ivyo wikwegeye ivyo ni nkayona Imana yamutumye arakwepa yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi ivyo wikwegeye ubibone muga Imana n'umunyakigongwe icisubira kagugarura ku murongo Imana irasukeje aha rero turotavuga ngo Imana kandi karyo tuze turibuka ababwiye nti ibuka mu kwezi kwa mbere kuko ukomera amashimana naho ntarakivuga icyo mvuga ivyo byose nawe we mu kwezi kwa mbere kuko nubuze ikintu wari kuracugumira mwibuke turi mu gikorane c'Ingozi abantu bose ari mu kacembegete dukomera amashimana cyane kubona umunyamanga mukuru w'umugambwe turi kumwe ngaha kandi akomeye atahagoyagoya kugira Imana ipima abantu murazi sakuza havugira murazi yibuka hajya kwara kugira tubone abo tugenda n'abaribo Imana ishaka yuko abo binyegeza bambara impuzu z'intama naho aramabingira tubamenye abacanisha ko bagumya banga kwara kugira bamenyekane no mu bagumya banga hagati yabo barabikoze baraza n'isako kugira tubamenye gusa baje habona uno munsi ndabaraba bagenda kwibaramara kuko ni bari bazi Imana yapanze nidazi mipango y'Imana ntuzufine ubonye ibintu bibi ngo nakagora bashikiwe nabibi urareka imurabo no munsi yatuma kanyamuneza hajya ndazi yuko mwafashije gusenga ndazi yuko mwafashije kandi Imana ikirumva isengesho Imana ari iraba ko turinda iraba ko tubona twese turasenga Imana wewe ni ubizi ibyo wakoze turazi yuko wewe udashaka kwemera ko barundi bamaramara ntiwemera ko bagumyanga bamaramara ni murabe no munsi icyo gihe ntabari batawe kwimvira gupega yemwe ngo bigenda uri Imana ndabwira nti Imana niyo nkuru Imana niyo nkuru Allah akbar no kuvuga Imana niyo nkuru zamura menye utuntu tumwe tumwe Imana irakomeye iragucisha mu bigumye kugira ngo ukunde ukomere ukomeze ukwemera kwawe
tujahe nababwiye ngo iki Imana ni mucungaji Imana irarinze Burundi Imana irarinze Burundi tugitangura umwaka ingabo zacu ziri muri Somalia ishira hamwe ry'ubumwe bwa Afrika byabonye uburyo bwagabanutse baca bavuga ngo abo tugabanya bwa mbere nabi Burundi nyaho ko ari kugira baturuhurire kuko ari twe tumaze igihe kinini kuva mu 2007 igihugu twagishitsemo udashaka kugenda metero amajana 2 kuva kuri aeroport ingabo z'u Burundi zagenda ziraribera Magadishu hanyuma bavuga bati ingabo z'u Burundi rero nizo twogabanya kugira tubaruhurire nyarukiriza ahubwo ndabakeneye ndabakeneye baze gucungira igihugu bukeye kabiri bati dusanze tubarungitse ko bakabaye ari tukomera bashima ingabo z'u Burundi basanze ubonye kompanyi ubonye batayo baravuga bati bazurindire ntoye reka ndabakeneye vyihuta ntoye bazurindire gatoyi n'ubu ntibarabamba kubera iki burya muri Somalia ingabo zacu zirasenga cyane kuko abarundi nico ciza ko twagarutse ku Mana hari igihe rero babona ingabo ziwacu arizo zitsinda tugiye kugwana nditwe dutsinda bati none abarundi kubera kibatsinda muga kubera umwasi nawe yacashagashirwa gacaca gutera kubatereka kuboroshe twebwe bagaca baheba hanyuma atavuga ngo mwe nimo dukwegera ngo mwe muguma musenga kuko nta numwe atazi yuko bajya araba amashetani hajya ntagira uzobahenda kabisa hajya n'amashetani ariko arakora twebwe kwega isabisho tukagwana dutsinda bacava kandi mwe musenga nimwe mudukwegera natwe tuzosenga ijoro n'umurango gashika no munsi Somalia ubutegetsi bwaragiyeho buriho burakora mugabo baracari abo gushigikirwa cyevuze ngo cye kuruhuka nabo bati oya ntiharagera ingabo z'u Burundi mubaze muri Republika Centrafrique baheruka guheza amatora tuvuganye n'umukuru w'igihugu yambwiye ngo mu gifaransa ngo grâce à vous ati amatora yagenze neza grâce à vous ati ingabo zanyu zacungireye neza amatora kubera umutekano dufise amahoro byose byagenze neza kubera ingabo z'u Burundi none ugahugu nkaka bishoboka gute ko bava ku ingabo z'u Burundi arizo zihagaze sinumva bafutse ahandi aha kujya mu gihugu ca Kongo ho ntagufi yanyu muravyibone aho nawo nibabaza bati none ko mutarafata ngo bajya nibo babi kubera iki twebwe aho duhonyoye ahonyoye mu Burundi Imana iba yahahonyoye ngaho muzogeze ikirenge hose nanje nzoba ariho ndi uyu mugambwe CNDD-FDD muravye ubwa mbere twarakekeranya wamenga n'ivyikora intambwe ku ntambwe uko iduga intambwe ija mu Mana ikwega abarundi baja mu Mana niko bigenda neza kurusha none heraba umwaka amatora yabaye nimumbwira ikindi gihugu muri ayumvamo bambwiye bati none ko Burundi tuzi muri abambere muri demokrasi bishika gute yuko umugambwe umwe wihariza intebe zose mu nama inshinga amateka ngenguza amateka inama z'abakomine kandi muri demokrasi nabwira ikintu kimwe twebwe ubwa mbere turi umwe kubera Imana nta kajagari kaba mu minwe y'Imana yavuga iti mwese tondaha erega Imana n'umwami ntibeshuzwa wowe urashobora kuvuga ngo urabeshuje ikakigukatisha wari gutoraha ugacutoraha Imana washize Imana imbere urashobora guhiga utijenzo wogira uko Imana yo itoya wowe utoraha abarundi bose bacarereka makungu mwibuke twari ngaha nyene navuze nti twereke ikimenyetso ca mbere cerekana ko abarundi bavuye hasi kandi bavuye hasi ari umwe turi mu nzira imwe programme imwe twereke makungu bose barumiwe ndabwira nti mumenye yuko mu Burundi imigambwe ni myinshi hahiganwa imigambwe myinshi mugabo twese tugeze
ku umugambi n'umwe, ntituja gutora mu kajagari. Cyane bakorera inkoni gwishitsi ko mu Burundi turi umuryango umwe, umukuru w'igihugu witwa Sebarundi. None uwo Sebarundi yovuga ati fashe iri barabara nawe ugaca ufata irindi, uburu wahe? Ntuze uburu wahe? Twebwe turi bamwe. Imigambi bakubwira tugira ivyiyumviro vyinshi. Hariho umugambi duhejeje kugira mushinge wawo neza. Uyu mugambi wogira ngo intara zigabanuke dushobore kugira imigambi y'iterambere bikunda. Nibuka umunyepolitiki yaciye avuga ngo dawo mwivye. Sigwiwe n'uw'abarundi. Nawe yaca nezerwa ati bwa bundi umuntu wese mu Burundi avuze baramwumviriza. Nivyo vyerekana ko turi mu cari kimwe. Uyu mwaka umugambwe CNDD-FDD urerekanye ko turiko turagenda turi kumwe twese. Ikibazo cy'amoko twamaze kugisezerera, ikibazo cy'intara twagisezereye. Ubu turiko twiga ingere turonka indongozi z'abarundi, ataruvuga ngo je mva hango mva hariya ngo ndobwoko buje mfise igitsina iki. Oya, uri kukorera abarundi. None mbwira, ni igihe gisata ca leta abarundi bose badakeneye, intara zose zidakeneye. None ubaye umudeje ukavuga ngo ntegereza kuba mvi Burunga, uvuze ko abanyabutanyerera batagukeneye, uteza utwarira abarundi bose. Nico gituma turiko turigisha indongozi zumve yuko zitagiye ku kazi, indongozi z'abanyakazi. Tuvyumve neza, ibi byose vyabaye kugira ngo tubone ivyiyumviro vy'abarundi. Hari umutama yitwa Simeho. Uwo mutama Imana ariramwibiye akabanga ati hari ico nzokwereka, ati wewe gumaho gusa ntuzopfa, gumaho makubone. Abonye akana Yesu ati noneho rero ivyo wambwiye rego kisha umusuku wawe ndiboneye n'amaso yaje. Burya hari abarundi bari bazi ko tuzogira ubumwe nk'ubugantuzi uno munsi. Hanyuma cavuga ati uyu mwana azoba igitangaza, abantu benshi bazomwandurako kandi azotuma ivyiyumviro vya benshi bimenyekana. CNDD-FDD yashizweho nande? Simana yizanye. Uyu mugambwe umugambwe abantu benshi bazohazanirako, ntibarawuhazanirako. Mwibuke mu 2015 barawuhazaniyeko, kandi watumye ivyiyumviro vya benshi bigaragara. Abarundi ubu turazinanye kubera ivyiyumviro vya benshi biza biraja habona. Tuvuze ngo turwanye igiturire, turabona ivyiyumviro vy'abantu bavuga bati biturire vyameho, turababona. Tuvuze tuti iki gisata arico tubona kizoduteza imbere, tuzatubona ivyiyumviro bigiye habona. Ariko ntage abantu bazobaca inkokora ngo nuko ivyo vyiyumviro ari bizokwamaho. Igihe Yosuwa yarahejeje gushikana bene Isirayeli batanguye kugabana aho baba ibisata amatongo, yavuze ati mubimenye neza, Imana ntizobandanya yirukana basibanye imbere yanyu, izobagumizaho kugira babere umutego. Mwari muzi ko mutazokuba mubona imbere abagerageza. Umwasi azogumaho kugira ngo ababere umutego, ababere icigwa muca mwiga, muca mwibuka muti wewe uraruta bya bindi nacamwe. Agumaho kugira ngo n'umwana akiri mutoyi azakanure. Nico gituma muri iki gisomwa mwumva avuga bati n'imisore uyibwire uyihanure ugayigenze neza, no kuvuga abakiri bato. Nico gituma tuguma tuvuga tuti duteza kuvyara uruvyaro rushasha. Umugambwe CNDD-FDD ntuze usaze. Muri uwo mwaka ivyiyumviro vyaregerekanye vya bamwe n'abariya, ariko uwo mwaka nawo wabaye umwaka abantu basubiza hamwe, n'abatonda ku murongo baratonze ku murongo. Uyu mwaka watumye tubona ingene Imana yipanze ku Burundi. Nibaza ko ata Murundi azosubira kuza arakekeranya, kuko twarabonye ingene Imana yipanze ku Burundi. Twarabibonye mu bice vyinshi. Ubu bumwe amadini ingene agize ubumwe.
igihe twari turi hajya kuri etesi dusozera umwaka, hariho umuntu yari yavuye mu gihugu cya Aziya muri bijya bihugu by'abayisilamu benshi, yarafashe amafoto acarangika iwabo ngo iki gihugu c'akarorero ngo abakirisu n'abayisilamu bicara hamwe. Iki umwaka twabonyemo vyinshi. Intumwa ya Papa ikaza mu Burundi igaca ivuga iti singenda ntabonanye n'abayisilamu kugira yerekana akarorero. Nca ndibuka Papa France igihe twabonana ambwiye ati urababwira uti twese turabavukanye ngo nous sommes tous des frères. Uburundi niko karorero. Umwaka watweretse ubumwe. Umwaka watweretse yuko abarundi ubu twagarutse ku muzi wo kugira ngo dukingire igihugu twebwe nyene. Nimwibaze aho winjiza mu ngabo ugwaruka rudashikiriwe rukagenda rurarira kuko nago rutarosa amahirwe yo kugwanira igihugu, gushikaho barabisaba bati natwebwe twigisha kugira tumenye ivyo kugwana tuzarwanira igihugu. Ivyo bintu mwari bwegere mu vyumva. Twace tugira igisata aho bukera turatangura kwigisha ugwaruka kuko no mwijambo ry'Imana bakubwira bati bazokwamaho babagwanya. Nico gituma n'ugwaruka genda musome mu Migani kigabane ca 3 kuva ku murongo wa 1 gushika kwa 3 ati bazogumizaho abasi kugira ngo n'abazovuka n'abatamenye ivy'intambara nabo nyene babimenye. Nindi yakubwiye yuko tuzokwama tuyotagenda turerembuka ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso n'impwemu zerera ngaha nyene. Nico gituma muri urwo rugendo turiko turuba ku Burundi dutegerezwa kwama tugendana n'Imana ikugiriza n'abamarayika bagwanye izo mpwemu mbi zose kuko zizokwama tugende tugendanye n'Imana. Ntagire intambwe n'imwe tuzokwigira dutambuka tutari kumwe n'Imana. Kubona Imana itwereka ivyo twokora kugira ngo inzara ihere mu gihugu, tutagure kuronka agafaranga twubake amazu meza, ibi vyose ni Imana gusa yikorera kuko narabwiye indongozi n'intumwa y'Imana. Iyo rero wemeye ukayigambura ukiriguma ikwereka gira kanako none gantoze amavoka. Urazi igihe twaboneye amavoka muri iki gihugu, ubu murazi abantu bariko baragifaranga mwivoka gusa kubera twari hagurukiye. Haci haba nugira ihinguriro haji Bujumbura rihingura amavuta n'ayava mu kibuto vyose arahingurana kugira ngo abarimye amavoka ntababorere ko baronka aho bashorera. Ivyo vyose Imana yakubwira iti giraka ati n'ubu ntibararonka amahera akwiye mu mufuko, imifuko ntiribumba neza. Ati gira kanako urabe ugize ukazona bigenze neza kuko Imana yahezagiye. Nzavuga gira kanako. Nimwiyumvire incuro twahonyoye ku butare ngaha. Abantu banazwe n'amakinga barabizi ngene ryatududura ku mabuye, kumbe ritududura ku butare. Bukaribwo budukomeretsa ntuza aho twobwivye ngo tubushore kubera iki twari tukiri impumyi. None ubu ugwaruka rwamaze gutangura ruriko rurakora. Ibi byose n'ibimenyetso vyerekana yuko Imana turi kumwe. None ko turi kuri iki kibuga c'Imana, turi muri rihanga ry'Imana, abakozi b'Imana bahejeje kubisigura neza. None mushaka uwo muzigo wikorerwa n'umukuru w'igihugu wenyene? Nanezerewe numvise ingene hariho uruhande numvise bakoma amashi n'uruhande rutakomye amashi. Hariho abashaka yuko indongozi ziba zigororotse, zitagororotse ugaca ushira ku ruhande. Nimwakomye amashi, hariyo abakomye amashi mugajya ntibakomye amashi ko baciye barabati ubwo ntibindaba. Hajya babuze bati koma amashi kandi bindaba, ndamutera intege bindaba. Cukizwa va ngaho ukijitwe. Niwe ushaka ko bitakuraba va ukijitwe. Aho twariye tuvuga ko utari bwavyumva uvyononye ca ku ruhande. Bamwe bakunda guca bagira insaku. Hajya burya numvise abakomye amashi dutegereza kubahiriza uko nibo nyamwishi. None tureka abantu barenganya abantu turorera.
ivyiyumviro vya benshi vyagiye ahabona tububahirize, turerekane, muze turerekana uwushipose aja ku ruhande tuzana uwundi gushikaho tuzoronka gushikaho tuzoronka ababona. Indongozi ni mube abantu bimbonera kure, mubone iyo muja. None wowe ushobora kurongora abantu utabona iyo uja. Igisata cose ubu turafise imbona kazoza. Nitwa turi mu gisata c'amagara y'abantu turavuga tuti tuzoba dufise ibitaro bimeze uku, tuzoba dufise amalaboratoire ameze uku, tuzoba dufise ibigi bimeze uku. Ubwo muriko muratunganya ibikorwa mukurikiza iryo mbona kazoza canke mukurikiza imbona kazoza mu nda iwanyu. Niba uri mu burimyi twavuze tuti umunwa wose uronka ico ufungura, umupfuko uronka amahera. Wewe uri kutunganya ibintu kugira ngo koko turonye umusesekara dushora. Niba uri mu gisata c'indero amashure uri kutunganya urondera iterambere ry'igihugu ko byose ubu vyanditse ubibona. Ari ibintu mpora ndaba mwikosore mwese indongozi uno munsi muva mukijijwe kuko andiho ndabona ntibigiye koro kuko Imana ari ibintu igira ikore kabisa. Uzosika amaso y'abantu ay'Imana ntuzoyasika. Yeje ari ibintu mpora ndaba. None amakaritiye tubaka turaba imbona kazoza. Mu gutanga amaparcelle turarabaho amazi n'amatara bizoca. Burya turaraba yuko quartier ibamwo imiryango 5,000 ikeneye ishure rinini cyane. Haramurabona musigaza ikibazo ngo hatuzohubaka ishure, ngo tuzohubaka ibitaro, ngo abana bazokenera gukina. Haramurasigaza ahubwo nari harasigaye narahamaze. Abakora mu gisata kijanye n'amatongo kora kumbona kazoza wone izoja uti quartier ishuri rizoca amajahe. Ara nk'iyi quartier ngaho inyuma ingene ari nziza. Nimurabe ntuze bijya bitsinga bihari. Nimurabe ujya muntu wovuga ko abona imbona kazoza kubera iki yacashamo centrale kiga kandi abona wenyene ari we yatanze n'ikibazo cyo kubakamo kubera atabona imbona kazoza. Hamwe ne bajya rero ingingo ziriko zirafatwa ukazibona avuga ati we ntugifise imbona kazoza ntutubone iyo tujana ntuzuhigimanye. Oya hariho umurongo ngaho umuyaga kugiyeho ubunyene vuba ujya mishwarara y'inzu ugiyeho hirya yejo barigeze bavyumviye. Ubujeje amatara burya yari yumviriye ati mbega azotanga amatara gute. Korera kumbona kazoza mwese imbona kazoza birahari turavuga n'ibintu bizoba bimeze. Aha ni habuze aho muri ko mvango hazoca ibarabara. Tukorere kumbona kazoza dukanure kandi rero kugira ukanure bisaba gusengaga. Wowe bibona gute udasenga? Uri kurasenga vuga uti Mana ndagusabye ibi bintu utumye bashira aha ntabara nze ndahave nerekanye ico nerekana. Hari igihe mu bisanzwe ku munsi wari kuvuga uti uno munsi nkoze iki kijanye n'imbona kazoza kuko kazogikorejo ico wakoze cyo zogikora ryari naco. Ico ukora cyose kora ubona imbona kazoza. Ariko ntihabuze indongozi batonda nk'abagiye kuri Mendevre. Uno munsi ugarukana gwigishije hariho indongozi ngaha muri iki gihugu kuri Mendevre ga ntawo muzi. Ni hahandi batonda hariya kuja ku Buterere hariya mu kumutakura handi ga kuri Gare du Nord. Amuntu ava muhira gatonda agiye kwicara arindiriye umuntu amubwira ico yomukoresha. Hari indongozi ziva muhira zigiye gutora zikicara kwirigara zirindiriye uwizikoresha. Aje kwicara gusa umwaje tukivuga programme ya uno munsi ntagira nama. Ari kuri Mendevre arindiriye umuhakazi. Arindiriye umuha ibikorwa ngo je ntibarama intumbero hanyuma ngufise ibishure muri ko murapresenta amaseve yanyu naho sha naje mpakwa kuvuga nti nimusubirire kuko nta mashuri ngira ndiko ndara amaseve yanyu. Mugabo uwo muntu afise uruseve runini niwe muntu wa mbere yagiye kuri Mendevre yagiye ku kazi yari yagiye gikorwa yicaye ngaho ngo ntibarama intumbero ntibarambwira ico nkora ntugufise ibishure umuyoboro. Ivyo rero ndababwire hajya namwe nka digitalization nizobahana hajya ndazi ko nka digitalization goro kugira mwinyegeze murahumba izoba tugucunga wagiye kuri Mendevre tuvugeje wakoze iki zero tuviremo. Ntabuze batangwe kucugumira none jo nk'ubuyoze jo nomwereka ko ndiko mpanga iki. Oya kugira mubabone mu mutwe
kugira mubabone. Reka ndabivuga nyene abarongowe ariho bari, abatwagwa ariho bari, kugira ngo bumve ko ivyo barira ndavyumva kandi bishikira. Hariho tumeza ndabona kutumara amazi nivyinshi no bivugwa mugabo nagira ndababwire ugiye ku kazi ubu nyene genda uraba tuno musi muriki ukakibona ico ugiye gukora akurindira umukuru w'igihugu nabanza abwira ico nkora ndicaye ndarindiriye mpakazi uri kuri mendevre wicaye hajya kuri gare dinoro ntariya kumutakura uri kuri mendevre ivyo vya mendevre rero genda yo wicareyo ubise abakozi bakora kandi tuzokwikoreraga tuzokora Imana yaramaze kuduha intumbero ntishobora gusubira inyuma. Yaramaze kutwereka iyo tuja, iratwereka inzira. Abadashaka mbega hari n'umwe adashaka. Ubu uno murimwe no gukorera kumbona kazoza. Wiriwe wicaye kwirigara nturi mu mbona kazoza. Nico twavuze yuko naho nyene daimoni yo kuba yagufashe. Uca tukwereka inzira iriyo. Twakujana mu murima wa komine ukirigura urima. Hanyuma gataha ugiye kabiri ntuzogaruka kwirigara. Mwebwe vyumve nari muzi ko birabimwe nta n'umwe atari ndongozi ngaha. Mwese Imana yabaremye ikivuga iti muri mwese ababwiriza kuri iyi si. Nta n'umwe Imana yaremye atarabwiriza. Kuko ikirema yavuze ngo tumuhe isi n'ibiriko abigabe. None mubahurura hagaba. Umunsi no gusagura impande y'irigara uzombwira ko hagaba cyangwa utahagaba. Insanzi yarara hajya hanyure. Muvyumve uwozosaga kwirigara hari munsi nabwiye hari hakiri intara y'igisagara ca Bujumbura. Hanyuma asanga umugabo yicaye ku kwiyarara hajya mu Nyakabiga. Camagara mukuru w'igisagara ntizari imodoka abanyene abaribo baca bayorira iriyarara. None mwagomba ngire gute? Ntibishobora kumvikana ingene umuntu ahari hataba urutonde ibintu bitaba bimeze neza. Mwese muri ndongozi aho ugeze hose uraharaba umutekano wakomeze neza, hari urutonde, hari amahoro, nta mishwani hari, hameze neza. Aho ni uzoba wumva yuko waremwe n'Imana koko uri ndongozi. None rero ko Imana ikomeza iratwugurura amaso, iratwugurura amaso tuzobona kandi turi mu kwezi kwa mbere. Ico gituma ndabifuriza nti uwo mwaka wabe umwaka wo gukanura amadayimoni yose twirukane, amadayimoni y'ubunebwe, amadayimoni y'ubusambanyi, amadayimoni yo kwiba, amadayimoni yo kurya ibiturire, ayo yose kw'izina rya Yesu tuyirukane, atuvireho. Kuko n'amadayimoni abo tugwana saba inyama n'amaraso badutera ubukene kugira ngo twidodombere Imana kandi atwe twase gukora ivyo Imana yadutumye. Tubimenye tutari kumwe n'Imana ntaho tuzoshika. Ariko rero Imana yaratwiyeretse turi kumwe n'Imana. Turi kumwe n'Imana. Tugendana na Yesu nta na kimwe tuzokena. Hariho umunsi umwe narose hari umuntu ambwiye ngo bagira bakugirire nabi ngo ubunyene ngo bakugiriye nabi ndota mu ndoto ntijewe ncandaririmba umukama niwe mwongere wanje ntaco zokena umukama niwe mwongere wanje ntaco nzokena. Ndabwije ukuri nikangoye ndiko ndaririmba cyavuga nti mbe yemwe iyo ntabandi umwe bari kuntwenga ko niko ndarazirana kubera iki hajya umumarayika wenyene yaciye avuga ati we ntawe uzokugirira nabi. Burya niyo message nari ndose wewe ntawe uzokugirira nabi. Uyu mwaka novuga ibintu Imana yagira nyereka kandi nyereka uko nyene. Ariko mucanejereje muri byose nuko uwo mwaka Imana yashikaniye ku isezerano tukaronka ingoro y'Imana ku Kirimba, kandi ingoro y'Imana irimo tabernakulo isomerwa mu ivuka y'imisi. Ikintu gikomeye cyane kuko ndababwiye ahantu Imana ivuze iti ngiye kuyicara kugira bikunde byamaze ku myaka ingahe mwibaza. Ibaza iryo sezerano narirose mu 2006 rishitse ubunyene muri uwo mwaka niho rishitse.
udashatse gukora mugore kumwe n'Imana yabwira iti banza reke ntaragira nejo mugabo ntiyabuze nk'umuntu ashaka kuba ministre ubunyene ngo ngira ubunyene akagatagura gucafuza ubundi mushikiranganje ashaka gusubirira akamucafuza bigari bya shetani. Imana yavuze kuzoba ikintu uzokira reka kwigura Rwanda Imana ntibayihata ibikora nyene ni Imana iziharura neza byose ni ku rutonde aho uzorira ikubone kuri kurari shakurire ikubwira ibyo natondesheje nibi nyene ayo Mariya yawe na shetani sayiba emera Imana ikuyobora reka rero ndashimagitsana rega aha tuba duteramye kugira ngo tubiri haziko abakuru n'abato turi imbere y'Imana. Imana niyo shefu ngaha ubu ntagira uvuga ibiki jende ntumwa irantuma ngo vuga ngaca mvuga irantuma je kandi rero ndagenda nabwiye ugaruka kare ndashaka gutegura icigwa cyose ntabwo kucigisha kandi kakigereka ibindi gasanga napfutse ibindi ugasanga ico cigwa kigenewe ahandi zama vyashiki. Imana yamwe vuga ibiki kuko no kwa Musa ngo uzomenyesha ivyo Imana ivuga kuri rihanga uce werekana inzira ija kuvy'Imana yavuze werekane ingingo ngenderwako werekane n'ibikorwa abantu bateza gukora ivyo bikorwa vya Musa abo patiri nawe yavuze ati reka ni wewe urinda yahundo bashoje ni wewe nuko Imana turi kumwe imvura yatanze ngo narigere wobigira na Musa yacagenda imbere y'Imana agapfukama ntiyabeshe burya bose bara Musa wewe ibi nturadushikana Musa nawe agacagenda agapfukama imbere y'Imana bigaca bigenda neza. Mugabe indongozi ziri munsi yiwe nazo zica zija ku kivi abajeje ibisata abajeje imiryango ati baja ku kivi bagakora. None rero reka tugume turi uri Imana yakandi kajo uri Imana abatabizi nibaze ndababwire bavuga bati uri Imana we Sere defide yashizweho nande Simana